ndifuza kandi kumwe wese yumva ko runo rugamba rwo kurwanya korera ari ugwiwe, baba abakenyezi, abagabo, eka ndetse na mwebwe mwese bibondo, abanyamadini na cyane cyane abajejwe intwaro, mwumve ko kudashira mu ngiro amabwirizwa ajanye n'isuku ari guhemukira amagara yabo bajejwe, kandi ni guhemukira n'igihugu. Ni guhemukira igihugu kubera dushaka igihugu giteye imbere, igihugu kizira umwanda, igihugu nticotera imbere mu gihe amagara y'abene gihugu agoyagoya. Nico gituma dutegerezwa kubaho twese tugire urunani ku isuku. Isuku ku mubiri, isuku aho dutaha, isuku aho dukorera, isuku ndetse no mu byo dufungura. Kandi nyene ndasabye nshimitse abarongo y'amashure, cyane cyane uburaro, mwitwararike isuku mu tuzu twasugumwe naho abanyeshure barara, mu bifungurwa aho babikinjikira. Namwebwe mwiga mutaha, isuku mu tuzu twasugumwe. Tuhamagariye rero abajejwe amashure kurondera ibikoresho bashira mu matwarete, na cyane cyane abana babigeme aho baza barata twa tuntu twabo iyo bari mu bihe nyene. Haba kandi nteye akamo abarundi bose, cyane cyane abaraho iyo ndwara yamaze kugira kwicara gushinga imizi aha mu ntara ya Bujumbura, tutibagiye aha anye muri Mugere. Aho muri hose muhagurukire dukingire amagara yacu n'ayabandi. Umwe wese yikingire, akingire na mugenzi we, kuko iyo ndwara yoyo ije irasasika inganda, ugasanga uragwaye, ugwaje wo mu bana, ugwaje wo mwari kumwe, ugaca usanga igumye irandagata. Kandi ndizera ko nitwamara kubifata nk'ama tukabigendera tukabikurikiza, iyo ndwara tuzohora tuyumva nk'umugani, tuyumva handi. Banyakubahwa mwese muri ngaha, basogokuru bacu barayamaze bavuze bati amagara n'amazi aseseka ntibayore, kandi amagara aramigwa ntamegwa. Niyo mpamvu dufadikanije n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ndetse na Africa CDC, twese turi hano za UNICEF, OMS ndetse n'abandi bose basahiriza igihugu cyacu mu iterambere, tutibagiye babura amatari, mwebwe mwese muri ngaha bibondo. Iyo ndwara turashobora kuyituza ntiswe kuvugwa ngaha mu Burundi. Umuntu ayandurira mu gufungura canke anyoye ibintu birimwo imigera iyo ndwara. Naganda babwira ibimenyetso rero byerekana iyo ndwara. Iyo ndwara ya korera, umuntu afashwe aracibwamwo kujya mpaje kubabwira, rimwe na rimwe akayogwa. Kuyogwa ni kudahwa mu Kirundi gitomoye. Mu kuyirinda iyo ndwara no gukaraba neza iminwe n'amazi meza n'isabuni imbere yo gutegura ifungurwa, imbere yo gufungura, imbere yo kosa umwana, ku bavyeyi bosa, tuvuye mu kazu ka sugumwe, duhejeje gufasha umugwayi wa korera canke gutegura umwana yabihije canke yitumye. Aho rero tuzoba turiko turagwana n'ico kiza. Ubwa kabiri nabwo gukoresha amazi meza yo mu mabombo n'aya rusengo, ayo mu nzuzi nayo tubanze kuyabiriza imbere yo kuyakoresha. Tubanze kuyateka abire kugira ngo imigera ipfe, canke tukayashiramwo umuti wica imigera. Ibifungurwa biribwa ari bibisi nkuko babivuze bitegerezwa kubanza kurongwa n'amazi meza kugira ngo tugwanye imigera ishobora kuba yabigiyeko.
ni gutabariza mu maguru mashasha umugwayi wese yamaze gufatwa n'iyo ndwara. Mwumvise ko bababwiye inimero yo gutelefonako, aho nitwo hateba.